turahejeje gutanguza iki kibazo c'abana bo mu w'icenda kibaho uburenganzira kuja muri ca gice c'inyuma y'ishure shingiro. Twagitangurije mu ntara ya Cankuzo, ariko turiko turabandanya duca mu yandi mashuri. Murabona ko tugeze ngaha mu ntara ya Ruyigi. Rero abanyeshure bari bategekanijwe bangana n'ibihumbi 81 n'amajana 429 bari gukorera ikibazo mu byo twita amasantre, kuvuga mu bibanza amajana 97 bacungerewe n'abigisha bangana ibihumbi 3 n'amajana 306. Murumva yuko urwaruka ruriko rurakora iki kibazo atari ruke. Muri make iki kibazo kiriko kiragenda neza cane. Turiko turaronka amakuru avuye mu ntara zitandukanye, mu makomine atandukanye, biciye muri bwa buhinga bwa none. Muri make nta ngorane n'imwe turumva ikomeye yohungabanya iki kibazo, ariko harabaye utugorane novuga dutoyi, aho imodoka zari zijejwe gutwara ibibazo zaza ziragira ingorane, ariko ako kabazo kaca gatorerwa umuti ubwo nyene kugira ngo ntihagire ikindi kibazo gihava kiba. Akandi kagorane twumvise na kagorane ko mu gisagara ca Bujumbura, aho hari abanyeshure mu misi heze twirukanye bari novuga abungurujwe bidaciye mu mategeko bakoresheje impapuro za magendo, hanyuma abagenduzi b'indero barababona, hanyuma turaheza turabirukana. Abo rero muri bo ngo hariho abaje gukora iki kibazo kandi basanzwe barirukanywe. Nico gituma twaciye tubabwira yuko abaje gukora babareka bagakora kugira ngo ikibazo ntigihave gihungabana, ariko tugashaka kumenyesha yuko amanota bazoronka azobimva gusa kuko dusanzwe twaramaze kubirukana. Rero ico twovuga no gutera intege aba bana bariko barakora iki kibazo, tubabwira yuko iki kibazo ataho gitaniye na bijya bindi bibazo bahora bakora bahawe n'abigisha babo. Kanatsinda n'iki kibazo ni ikibazo categuwe n'abigisha nyene basanzwe bazi umwuga, basanzwe babigisha, basanzwe bazi izi program. Tubatera intege rero yuko bogikora umuti muri munda kugira ngo baze baronke umwimbu ushimishije ushobora gushimisha abavyeyi babo, eka mbere utera iteka n'igihugu cacu. Ari niko baba mushikiranganje hari hamaze imisavugwa yuko bariho umugambi wuko abahejeje umwaka wa gatandatu bashobora kugirirwa amahirwe bafite amanota meza yo kuja mu mashuri y'indaro, cyo kibwe n'abazokwiga umwe twokwita indimi mu bisata vy'indimi ko bashobora kuronswa uburaro. Uwo mugambi uwo buriho uwo bugeze. Murakoze cyane. Ikibazo c'uko abari mu gisata c'indimi baja mu buraro nivyo mu ntara zitandukanye twagiye turacamwo barakidushikirije, kandi twaragifashe nka nkama, kuko kuva mu mwaka w'ishure uheze abakurikiranye igisata abazokurikirana muri antoge igisata c'indimi barashizwe mu buraro kuva mu mwaka uheze. Murumva rero umugambi ahubwo umaze umwaka uza waramaze kuja mu ngiro. Hanyuma ivyo vy'umwaka wa gatandatu navyo nivyo abari abahejeje umwaka wa gatandatu barashobora kuja mu buraro, ariko n'uburaro twovuga bwigenga, nubwo abari ishuri ya leta tubwita uburaro bwigenga, guko baca bari amahera y'ishure asumba ay'abandi basanzwe bariha. Ivyuko rero abahejeje umwaka wa gatandatu boja mu ndaro bafashwe mu mugongo na leta, ivyo biracari mu nteguro, ntituraheza ngo tubishikeko, kandi n'uyu mwaka ntibizoheza ngo bitangure. Bazobandanya baja mu buraro kujya vyahora mu vyo twita interna privé. Ariko acimwe hanura kumra bari kwagikora, turazi yuko arabashaka usanga bashaka kurya ibyo batabiriye akuye. Hari impanuro mugnamo babwiye ko turazi yuko bishitse bakafatwa kumburi bigiye yuko bica bibimta gusa. Impanuro ngira mugnamo babwiye. Murakoze cyane. Nivyo ivyo biri mu vyatumye mbere twishikira naho bariko barakora ico kibazo, mbere tukanagitanguza. Imbere yuko dutanguza ico kibazo rero twabahaye n'impanuro
tubabwira nkuko nabivuze yuko ari ikibazo gisanzwe, atawo hava aja mu mageragezwa ngo have arabira kuri mugenzi we canke ngo mugenzi we ahava mwereka yibaza yuko ariho yoca amenya. Ahubwo twabwiye yuko uza gufatwa aza guhanwa bimwe vy'akarorero kugira ngo dutuze iyo ngeso mbi yuko umuntu ashaka kurya ivyo atabiri yakuya. Twabajije murabona ko ikibazo ca mbere kiza carangiye mu vyo tumaze kumenya nta urafatwa yagize bimwe twihita novuga kurabira ku wundi canke kwereka uwundi. Murumva rero yuko impanuro twabahaye bariko barayubahiriza, tukabasaba yuko bobandanya bayubahiriza kugira ngo koko umwana wari wese aze kuronka amanota yakoreye. Abacungera bo ko twanumvise hariho intara zimwe twumvise higeze ku bintu nk'ibyo ugasanga bitunganije kuko usanga abanyeshuri bitwa ngo bamenye mugo ugasanga bamenye kumbure biciye mu busuma. Hashe mu bahanura nabo nyene abajejwe gucungera ikibazo bobo barakuze basanzwe bazi n'amategeko, nivyo nta mungu buri sato iba idahizwe, ariko ivyo bintu ntavyo twari tumaze imisi twumva, arico gituma muri arya manama tugirisha abayobozi b'indero mu ntara canke abayobozi b'indero mu makomine twama turiko turatanga impanuro kugira ngo abaza gucungera ico kibazo koko babe arabigisha b'umutima, babe arabigisha bafise akaranga mutima koko bazi carico indero, badaheza ngo bafashe kugira ngo abana bibe ikibazo.